baharose sha barahunga. Odi. Turambura kwanza Ines Ntamuhungu. Nitisha. Ulikuwa wapi? Sotoka chooni. Ah, chooni huku au kuna watu wazuri huku? Ntiyaguciye no mu matwi n'abimbizi. Naravyumvise bavuze ati ngo yarandiye. Yabutura izuko igerera ngaha nyene. Ndi hora bagira banyongesha ibisusu. Listen to my story. This is my story. Ntibyari byoroshe. Ntibyari byoroshe. Ntibyari byoroshe. Ntibyari byoroshe. Ntibyari byoroshe ariko Imana yarabanye nanje. Yo ho Bantubwoy yaramurondeye Ines n'amafaranga bamuhaye. Ukuri kuririmbe muri ndirimbo ya Master. Ijya ndavuga simvura yemwe murandunga ikibwirwa n'icuba nahurumbiriza twabonanye nkiri umuyabaga muwankona nanje narugwedengwe twarurunganwe tukayaga tugatwenga muhungu tukumvikana waranyororombye uragenda ntiwansezera uyora washeshe byaraheze ntusambuze mugenzi wiyandarire. Yes, bakunzi ba Isaac TV amahoro imana bane namwe aho muri hose ndazi yuko muri benshi mudukurikirana. My name is Isaac Classic. Turabandanya kubazanira ibigano biryoshe bishushe. Nje kurondera umukobwa yitwa Ines ari ngaha muri studio ya Plata. Niko bambwiye. Rero sinzi ngene bigenda tujiba atabizi. Uyu mukobwa bamwe bavuga ati mwiye makuze ndavuga ati kacari gato bivanye na looking ngire gusa kameze juste ndakazi kuririmba sana aririmba muri Peace and Love mu gwa Peace and Love na Visual Love n'abandi. Ariko rero ndabamenyesha yuko uyu mudada nyene niwe yaririmbye muri nyandirimbo ya KIRIKOU. This is my story. Nivyari byoroshe ndiwe yaririmbye tabyaruzi. Ni sawa? Meze neza. Uko bien? Kwa Plata sahanye. Studio ya Plata saha. Yaravuye. Plata nakoranga. Ndamara ngaho. Yaraga kumbwira. Oyo. Waze bite? Meze neza. Pardon wangu ndababazi. Plata si hari. Aso kwa Plata. Yasi hari nagikoranga. Plata korira. Ndani muri vile. Sienzi kabisa. Ndaya himutse rero. Mama we. Jangi ko ari kwa Plata. Jine nzi ko Plata korera nga. None akorera. None ga yarahimutse. Babori mazito. Ndira tumutelefone tumubaza aho asikiye akorera. Kumbe yarimutse. Cyangwa inzu yaramunaniye kuriha. Barafina we na studio. Cyangwa inzu yaramunaniye kuriha man. Nabyo twomenya. Ariko turamurondera tu. Bakunzi baza ati none ngene kandi sikatuhangayishije. Baharose sha barahunga. Odi. Mama we. Ines wewe. Wenda kucha mandi. Odi. Plata. Nipoze. Hari inyuma hari raburaza kone nzira. Turambura kwanza Ines Ntamuhungu. Zaki Classic. Baba nakwaje bro? Umeze neza? Zaki akuza Isaac TV wonye Zaki Classic. Uwo mutipe nakunda kamera ariko no musi kumana ndamwerekanye bien. Zaki bite? Umeze fresh? Neza. Amakuru meza. Zaki barazimye.
uri he Nipo nyumbani tu. Zack classic baba nitisha ulikuwa wapi Sitoka chooni. chooni huku au kuna watu wazuri huku mimi ngoja kuna watu wazuri huku Zack zikakona na plata Hapa ndo nafanya kazi hivi. Kinama ushapa kimbia kule Mbona nipo? Pote nipo. ulikuwa na studio yako uliombaga Studio tele. Niko hapa Tichamo. kwa Tichamo Tichamo bado yupo Akisa hivi sio tunafanya makava tu. haba Zaki wazigera bari mu Tanzania it's true Tanzania pia Murundi. Jento Murundi. uri Murundi vuga rero Kirundi Sasa kwa sababu vuga Kirundi Zack classic huyu jamaa wale kumpate kwa shida sana laise Zack ukupa maana plata hapa platini Ngara kuguye ko na kundi wihangane mutani sawa ariko ngaha plata kuna fasi ya kunawa tunawe corona virus nisalimie basi producer ngo ni nawe ni nawe wapi kubera hakuna maji hano hana maji ngaha kugira tukarabe corona virus wapi ndio mimi nashinda kuti ni hapa ora sabuni kwa wapi isabuni ilihe ko batwigisha yuko kugira twikingire corona virus tuza kukaraba n'amazi ni isabuni ilihe Zaki isabuni ilihe na sabuni bafisi umeona mambo haya mambo vipi sasa Zaki uko fresh hata kama nije afu ningie huko ndani tuzungumze na moto vizuri Cameraman unatubona neza cyane tubona neza ingorenda ndekaenda mukanye uhuyu rero nguyu yayimpaye nayikuye plata nsalimisa sa plata tano tu plata itozi ko fresh mabuja muto wa Liza umuri WC Inez vite c'est neza kazi rero kwa tumike mikro tunaganiriza na Inez twumvikana plata turakuta kazi turakuta chikazi Yes bakuzi ba Isaac TV mwabonye rero twarushe kubaronka abatipa ariko nta kundi nuko nyene bigenda naruhutse ndabaronsa Inez ni bon Isa ariko rero njye narabaza Inez ndira kwanza mvugane kwanza na Partager tugende fisi ibibazo biringira mbaze plata rega nawe uri ku kazi je ndakubaza plata ni bon iyo nabajama meze fresh yaratwenze dagowe plata bite poa plata jama kurunda kufitsinda bisaba bakora abiri icyambere bavuga yuko ari mu kibito kihavuye kubera iki wakorera bon narungutse ndavuga ati reka nsezere hama ngende nanje kwironderera hajya warakorerana ajya yego birazwi Kigazi ads nyeneyo arazwi ko ari gi ngo mwarabuze inzu amafaranga kuri inzu bacora kwirukana zino ugiye hajya bijya byuma biri hajya nyene igaje niyo tuvuye twatanga yaho sawa twatanga na bibaza ati jamaa mfukuzaga hapana sio hii ni faida nditoka kule tukakuja huku Mungu akasaidia plata cyo abantu batazi wewe usaza ukora iki turekaye n'ivyo producteur no bukuriri amafaranga yakura amafaranga ava ahanyene kuli rwo agavua sana ubu mtajya kupata ibyo turi gutora none sinkora sindo muririmbyi ukora umuririmbyi none nagize bon buri donc ikiryo mbo muci tugira amakonsere nk'atanu atandatu wacumbwira yuko ayo makonsere yose abaho nyene kubwo kwitanga ndahamaga plata we show yawe neza na neza baguha amafaranga na gute uri kubite show jewe nta umamagaye muri show ndaza kugufasha nyene kuko niyemeje kuja gufasha Nisha kumbwira ko amashow agize niyo yagurize bibi kenshi show njamwo nizomba niteguriye jeje nyene nkipangira karere hama nkagenda nkitoreza nkashiri wanje hama nkagenda ko jewe umbwiye ati undihe canda gusaba menshi gusumba uzigira ajya amashore ntakuri
no ndaza gufasha kuko nariyemeje gufasha ariko umbonye kuri afishe ukabona ati hajya abarigenda wafashije oyaye umfasha ari uko nagiye ahantu nyene abinsaba sinja kuri afishe umbonye kuri afishe biba ari gwanje niyo mafaranga niho yavuye rero kugira ugore ibyo turabika nyene tukabika tukemera tukarara inzara na turahuye n'abantu ati plata wapi hakuna vyake hawakitana kuhiti uishura gute amna noma sauna hiti tu kuhiti pia hela kuhiti sio unapata show unapata nini sasa hivi wangapi wanahiti lakini maisha magumu wakimwaga mafuta tunalipa sisi wenye tuhiti wale ngana na plata nekana nyagere na Ines ko niwe anatuzanye nga Ines yakumenya kwanza kweriki kukuronka bisigaye bigora je Ines urazigihe jamaze misi ndakuronka aya urabesha bro nibyo Ines aguruka tura shaka dai munzi wamba oya ntibikenewe aya bakoze baza ati mwabonye ni Ines amazina yawe yandi ni byabavyeyi bamaye Niyera Ines. Niyera? Niyera Ines. Biravugwa Niyera Ines ijya ndirimbo zikajemere kuri Storry ya KIRIKOU. Ni waje oyiri? Rimba gatoto. Ile. This is my story. Twende kazi. Listen to my story. This is my story. Nibyari byoroshe. Nibyari byoroshe. Nibyari byoroshe. Nibyari byoroshe. Nibyari byoroshe. Ariko Imana yarabanye nanje. Atavyo waruzi niwe yaririmbye. My God. Ines, ngo ni Ines inde? Ines right girl. Iri zina ryo rari hakwa no kunkura amenyo Ines ragwa bisigura Ragero ni zina ryo mu marayika ni Raquel mu Portugais donc ni Raquel mugabo mu Portugais ni Ragwa ushigana imyaka ngaho shukuru mwana ugeza ku myaka ngaho 20 kandi wowe wambaza cyari kuri 20 none agira hari umwaka uheze ora kandi urandondera oya vraiment Okay. Ego. Sa uri muto urakuze. Lazima ngenda urabizi ko umuntu ashaka kwanza mbaze kibazo gira tumenye sindi muto kandi sinkuza cyane. Okay sawa. Rago none arashavuga ati ntari muto cyane kandi nakuze cyane birisugura si muto nturi muto maja mu mara. Urakuze. Okay sawa. En couple turi kumwe nande. Bofre wacu na nani plata uraseba gerindira tukumbe plata uraseba nta kimwe reka ndabavugira abde Zaki nenda kubaza ko kunda kubimaze urazi impamvu urukuja muri monde y'abastar kandi urukura mu star utanga kuri mana bakire kuna bande rugisha gushika kure aho barakinira batoya kuba ndi muri monde donc ndiko ndaduga buke bisigura ko ncandonka n'umukopa canke baca baza no bibaza yuko kuduga non pardon gato yo ni decision y'umuntu ushaka ko kuduga gusa vyitwara uko nyene nta muntu munsi ari ko rakupusha oya vraiment iyo ni ngabiri Imana yampaye bitahoro bivuga yuko umukobwa agira hiting aca mu tuntu twinshi kunyamana n'amaririmbye navyo biravana n'ukungene nawe umukobwa uvyitwayemo kuri navyo rahura navyo bivana decision iwawe okay Ines voilà ugeze mu kangahe 3e science buraheje B ni bien okay voilà papa mama barahari ego bari muhira ubaye jembana na mama gusa papa aba mu Buyenzi donc barahuka mama ari exactement aho usanzwe tusanze ngaho gukora iki naje gukora akantu donc hari umuntu uzanya akina amafilm yaransabye ndamugerera akantu k'indirimbo tugira tusanga turirimbo nyene juste ni filme gusa tarasohoka nyene juste hari utuntu turirimbo usanga tuja ku mafilme rero nivyo narinje gukora haje murakeneye Ines kugira baririmbane arinda gushika muri Peace and Love canke akuja agutumira wenyine ke ara
arashikira jewe hama nkamenya uko ndabijera okay Bantubwoy yaramurondeye Ines n'amafaranga bamuhaye ukuri kuririmbe muri ndirimbo ya Master Ijya ni personnel, c'est la vie personnelle. Abantu baravuga niko bimeze. Abantu baravuga none nimba barampaye amahera canke batampaye amahera. Ça dépend na soif yiwanje je nari mfise yuko nkeneye amahera canke ntayakeneye. Ntawe warukene. Yarashika ntukene amahera. No, bavuze ati kwa nta muntu azi ko bampaye amahera canke batampaye amahera. Basi kuri ni kuri jewe. Baraguhaye. Oya ibyo ntibikenewe ko kubimenya. Igikuru mwari mushaka information yo kuri ndirimbo. Sivyo bari bakeneye. Okay. Yeah. Sa nice. Kubera kutabonekane utabonetse muri video ya My Story. Igituma ntabonetse muri video ya My Story ni kubera ko ijya yari histoire yiwe kuko yo nari kujamwo canke nkashira ko n'izina giwanje canke nkaje no kuri video byaca bimfata kandi ijya histoire atari yo wanje ni histoire yiwe. Ariko rero naho biruko kazimijwi ryawe ririmwo muri histoire yiwe bishize gucuwemera gusaba naho gacamwo. Haya nibikeneo. Sawa nice. Ines urarimba amakaraoke ugira ibiki kano umukobwa vraiment s'il vous plaît. Birashuka gataha mu ijoro Ines. Ngorane bigutera. Ndataha mu ijoro mugabo nanje ndazi kwicunga mvuga ati mpejeje akazimba ntashe nta bindi. Yeah. Okay. Mama ntibimugwa. Mama nta ngorane kwe. Okay. Sawa. Umuntu arakeneye yuko muririmbana of course gushaka no mwanya hari umuntu muramaze kuririmbana turekanye na bakiriku nabandi hari indi ndirimbo turekanye na ba Peace and Love bajya muri kumwe hari abandi bari inde Alvin Smith aho nyene nashaka Alvin byaravuze yuko ngo mushobora kuba mwarasohokanye mu rukundo nivyo kuko kaje karirimbo ngo yende ndi mu mwarimbanye na Alvin yaratiye amajambo ntiyaguciye no mu matwi n'warimbize naravyumvise bavuze ati ngo yarandiye ndabivuze kuko atari ivyo. Yes sivyo na gato kuko Alvin yatwiye ati jewe nimba hari gunkunda je guyanje n'abamomi ati rero gasanga ati nimba rero abamomi cambere na mbere n'abantu ni nk'abantu eze bijya bintu vyapfuye nko ari bijya bintu vyasigaye vyi skelete nivyo bitwa les momi. Bavyumva rero sinzi rero les momi yashaka kuvuga abadada yeah nimba kunda abadada sikuvuga ngo yokunda bose nivyo cha ariko amajambo aguci wabyakiriye zarajemo nibisanzwe mon cher abantu baravuga niko bimeze oya nana kimwe nana kimwe kweli kuko atari byo niko sawa tu yes byavuze wenyene cyangwa byavuze abantu je naravyumvise par après nyene n'indirimbo yamaze gusohoka twa nana kimwe turimbere gato ijyanye mu mwanya turimbere gato indirimbo yo Kifaransa cha hatari Bingereza vitu ya hatari kawaida tu. If you love me, stop your nonsense because you make me cry every time. Don't know why you do that to me. That to me. Why you do that to me. Yeah. Plata ukura mushira muri muhemu araba kubita. Muri bana na Plata. Yeah. Plata. Chukua Ines. Anaisha miaka hii. Parisha miaka haizi myaka ibiri uriko musaba collab uno munsi ari ngaha sinzi kwamva utotoka uteza kumanga mwabikoze mukorera collab kabisa Yes. 2018 umunango za 2018 cyane aho na mkitwana yahita hiti hauna kujibu. Okay, nice kabisa. Tunakwenda Ines King Plata Studios za Kimbuga kushika kamera. Okay, sawa nacho. Ines urukurakura kandi muziki ndabona kuraza bien, turinire music yawe, songs zawe canke uracari hahandi nyene umva ko aho uri harakwiye ntiwifuza gushika handi kumbure. Ndifuza gushika kure, ndifuza gushika handi kandi niyo have yiwanje hama
ndacarindiriye ibintu bikinzibiye bive mu nzira hama ntangure. Okay. Ibintu bikizibiye biki? Nk'ishure. Hagiye uranka kubivanga. No, ishure. Ndakora ndi umunyamuziki. Lakini ifo ko mba libre ni nk'ubu tuvuye nk'ubu ndi kwishuri ndashobora gukora indirimbo. Ugasanga ndahamagawe ugasanga harabaye nk'aka concert canke ahantu basi ntumiwe ari rya saha y'ishure. Umva none noguma ndiko ndaguruka kandi ishure ndi kuri fan. Hari urabamuzi abaririmbyi wese je ndakunda umuziki Burundi ndakunda umuziki ariko hari ibintu menga biranje na sana ibintu babikoze menga biranje. Nk'ibiki? Byo bakora ni byinshi. Ibikuje nayo muri byo. Ibinjena? Tena byo ndabona. Ubise bari byo ari muri beef bikugwa neza. Ntibingwa neza naga. None si ivyo nyene. Nibingwa neza mugabo nyene ni nka kujya usanga abantu babiri ariko baravugana urusaku wowe nimba ufise ubwenge nimba uri umuntu nyene ufise icyo ukora urirenganira ntiwovyinjiramo. Sawa. Je ndakunda kubaza mu guhereza ikiganiro ndakunda kubaza tubazo twa challenge gato. Yes or no? Wewe unyishura ego canke oya? Uri tayari? Uri tayari? Twagi? Ego. Okay, wakoze neza tugiye muri challenge zacu ko i challenge irakunda kugura abantu benshi cyane. Benshi bakunda ngaha utubazo twamenye uri kuranteranya so guteranya nutubazo gusa wishura ego canke oya kandi nta no comment iba muri yes or no. Sivyo? Okay. Twagiye. Fabulous arakaze cyane kuri rap kuruta beefes. Yes or no? Wanyumvira hari nyine bacokoza. Subiramo kandi kibazo. Fabulous arakaze cyane muri rap kuruta beefes. Pardon gato. We nakubwiye ati ibintu by'urusaku ntibiba bikenewe kubijamo. Ariko nawe uriko urabinshiramo. Ni ikibazo kisanzwe. Wowe uriko urambaza ibintu bya bifu birakujena nawe ukacuza kumbaza. Bari muri beef. Ziba ko bari muri beef. Mimi naona wako wanavurugana huko. Mimi nani usisa kuna niuliza yes or no. None je gusa je nibaje kibazo nko bari bizi. Sawa okay. Yes or no? No. Sawa. Nakazi. No comments. Okay, yes or no? Fabulous arakaze kuruta beefes. No. Bisigura Fabulous nakaze kuruta beefes. Nice. Turabandanya. Yes or no? Ines arazi kuririmba kuruta Estanish. Yes. Ines ni mwiza kuruta abaririmbyi kazi b'abarundi atuka. No. Shani Queen yarazimiye mu muziki. Yes or no? Yes. Ebale! Za classic aramuruta MA kabisa kuri mixage. NA need. Amiri Pro. Wagize NA canke MA. Amiri Pro nakaze cyane kuri mixage kuruta Zaki classic. Yes or no? Subiramo kandi kibazo. Subiramo. Amiri Pro nakaze cyane kuri mixage kuruta Zaki classic kuri song. Yes or no? Amiri Pro nakaze cyane kurusha Zaki classic kuri mixage. No? No. Okay. Ines aranywa beer sometimes. No. No. Ines naratirisha school nabyo yita. Yes nyene sha. Reka agakude gusu. Akuna woro umunyeshuri urengana utatirushije ninde yakobesha. Ines ntazo umuhungu kabisa. Kumumenya gute? Ntarabikora. Ntararibwa. No. No comment. No comment gute kandi? No. Okay sawa. Reka tugeze ngaha Ines. Ebale, turutuwazo to challenge dushaka sometimes tuchishemo ngira ibintu byose bigende neza. Ines impuzu to kwambara. Naho bugwa amafaranga impuzu to kwambara for real. Buchikopa ni impuzu imeze gute? Yabutura izuko igerera ngaha nene. Ndiho arabagira abanyongesha ibisoso. Hadi muri video ntavyo urabona. Birakino yuko Ines yongera cyane ushaka yuko guma hanye.
ivyo bivana naseze umuntu aba arimwo canke igihe umuntu aba arimwo. Okay. Je interview duheruka korana ndabibuka hariya na batibe baramaze kurondera kugira bagufashe management biki abantu batandukanye. Bariho. Bariho. Byarakunze. Kwereka igihe c'ama covid iki urumva ko hari ibintu nyene bigihagaze naho urabibona ko crise economique hari nyene uravyumva. Foko turindira. Ariko barabonetse. Bariho. Okay, bariko gutora dollar rya. Yova. Okay, sawa. Bana Ines je ndakushimiye cyane hama turindire song, hari song ije canke wapi kabisa. Nta song nivyo nanje nakubwiye ati ndarindiriye utuntu tumwe tube turava mu nzira. Mpaka ishuri ive mu nzira. No song birashobora kuba mbona ko kwishuri hari ibintu namaze gukuramo atakindi kintu novuga ati ngo nkoze nk'iki kintu tuvuge mvuze ati ndahejeje ama exam aho ndashobora gukora kuko sinovuga ngo mpaka ngo ndindire ya programmation. Okay, sawa. Bana uyo yari Ines je ndakunda mu vyo nkunda iwawe ndakunda son yawe, sound yawe, voice yawe, c'est voix iri unique. Ariko nkuko kandi ntogusiga turirimbiye gato. Indirimbo yo yose y'umurundi. Of course. Kuko ndabatera inkuru mu makaraoke Ines arakunda cyane ibintu by'abazungu, by'ivyongereza, by'ifaransa. Twagiye. Attention ndakunda indirimbo z'ikirundi za kera. Ziga zaba. Gaye mimangire. Ziga z'abahungu z'abakobwa. Z'abakobwa. Nkiya. Azaba mama bambe. Nkiya. Ziga. Ndavuga simvura yemwe murandunga ikibwiga nicuba na urumbiriza twabonanye nkiri umuyabaga nkona nanje narugwedengwe twarurunganwe tukayaga tugatwenga muhungu tukumvikana waranyororombye uragenda ntiwansezera uyora washeshe byaraheze ntusambuze mugenzi wiyandarire. Mbega we bose barakomye amashi plato gira biki. Okay, nice kabisa. Bana Ines birakenewe ko tukina cinema. Birakenewe ko tukina film. Ukina film. Gusa nyene hari utuntu biba bikenewe kufasha kandi ndabasaba iyi film iri mu gusohoka. Hari film iri mu gusohoka uyu ndibaza bamwereke kamera uyu ntimumuzi ujya mugacinza ndamuzi mu mareresi kweri bya kweri. Ego niwe donc nako ndagira akajya kantu kakaririmba muzokumva ndabatumiye kuyikwirikirana mudushigikira abarundi ibintu two turabakorera. Yitwa gute? Ayuzi erese nayuzi yitwa inkuru y'inkuba. Inkuru y'inkuba. Yes I. Umuziki urimo amafaranga Ines waravyemera? Ko ndavyemera. Amafaranga menshi umaze gufata ashoboka we mu muziki nangana? Si 1 million gusa none. Umuriyoni umaze gufata mu muziki wawe kabisa. Hari habaye iki? Yari Dirian. Kara aga projet kaba femme journaliste. Okay, sawa. Nk'ubu muraguhaye nka 5 million nyene ocu yakoze. Reka uco yakoze. Naho yo bari umwana umuhaye ijana arazi ko acagenda kugura imbombo. Noje nocambura kunge ndayakoresha. Hari vugana ziba reka ngeze ngaha. Mwabibonye rero twari kumwe na Ines Ragwa. Okay, sawa. Reka rero ndabashimire cyane Ines akajambo kanyu. Akajambo kanyuma cyane ku abajene b'iki gihe ifoko bakura amaboko mu mpuzu bavyumva nimbara akazu karonse gatoyi kora naho ko barukiye dekora kuko karashobora kuduka kakazamo ikindi kintu kubera ntubuzi twana yawe ahiri hari abantu bageze ngaha batazi aha twana yabo ariko ugasanga abajene benshi kubera ko babona ko bataronse kajya kazivuga ngo gukora muri biro ko usanga ari karahinduka kubigisuma kwiba none wowe uri umujene garçon uzi kuzogira mariage uzogenda kugira mariage warivye il faut ko mukora
nakajya gatoya nyene gatanguze kazokura yego nujya afise iduka yaratanguje akazembure hajya hanze umujene ndumva urumujene turonsidiri mu guheraheza turonsidiri yo kugisha condom yo kwingi no yigisha bien yes kora jeni ga scientifique yego okay dufashe gato ureke ira bakoresha kingirizo no agakingirizo je sina je ndakubwire ikintu kimwe urabyu okay ikintu kimwe turi mu bajene turi mu bajene agakingirizo nkiri muri 6e niho batwigisha ivyo bintu mugabo je sindavyibuka neza ariko gusa ngize ntuzenya formation nkavuga ati je banshize muri formation kugira nigisha ibi ntegerezwa kuvyigisha yego akaginizo k'abakobwa urazinga kabagaforomye ye kameze nka wit kameze nka wit cyane nako ndabona merci beaucoup baratwigisha muri primaire kwanza umwana baba banze kumwigisha muri hariho n'ama club yitwa Croix Rouge baravyigisha umwana ifoka kura amenye ibintu byose akamenya ko ari kosa iri naryo si kosa kugira ntagwe mu muntu uzenya mu ngorane atabizi rega amakosa ari amakosa ntari kubana ari ku bantu batureze itandukaniro hagati ya COVID-19 na coronavirus iri je mbona umenga nayi hari corona ni iki COVID-19 vraiment ivyo ntavyo ndigako ntabwo ndarondera ahantu byavuye usanze n'umuntu yafashwe na coronavirus intervention rapide ya mbere ukoraniya dago ashanyirukana nari kuvyibutse watevye oya ni kubera ko inani nimba ari gihe nzopfa nico nyene imana itarashaka ko ndayitaba ikibazo nuracishu ikibazo intervention ya mbere kwanza ni kumwegeza inyuma metre kwanza ntitugera ariko imana nyene ishatse kugutwara nyene iragutwara nta kundi ntihabura ibintu uko dupfa kenshi usanga tutiteguye nico kibi abana merci beaucoup rero ari kumwe na Ines. My name is Isaac Classic. Nukuri utagize subscribe urahomba sana kuko hari utuntu twinshi tumaze guca muri Isaac TV. Ebana Loki nene chapa ilale. Behind the camera Juma Jux. Saluto. Namubonye